N'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Munyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV, imwe rudende ibibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi ata na kamwe kavuyemwo. Nokwibutsa ko tubashikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi akaba ari nawe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko ndetse akaba arongoye inama ku mutekano n'amahoro mu muryango wa Afurika, ahejeje gufata urugendo rumushikana mu gihugu ca Niger, aho yitavye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yo mu bihugu vya Afurika y'uburengero CEDEAO. Muri iyo nama hakaba hagiye kuzirwa ikibazo ca Niger. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye womenya ko umupolisi Jerome Niyonkuru amaze iminsi ibiri mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Nk'uko twari twabibabwiye ku wa mbere, Caporal Chef Jerome Niyonkuru yarafashwe ku wa gatanu uheze, inyuma y'ubutumwa yari ahejeje gutanga muri PCR no mu biro vy'igisagara ca Bujumbura, aho yasaba abahakora kuvavanura n'ibiturire. Inyuma yaho yajanywe ku bitaro benshi bita kwa Legentille ngo apimwe ko akomeye mu mutwe. Abaganga barisamaza kubera bari bamaze kumenya ivyo arivyo. Aho ku wa gatanu Jerome Niyonkuru yaraye mu gasho ko muri police judiciaire gushika mw'ijoro ryo ku wa mbere. Ku wa mbere yahavuye yumvirizwa ubwa mbere n'inyamiramabi OPG bamushirako icaha co gutyoza inzego z'igihugu. Bukeye ku wa kabiri Jerome Niyonkuru yajanywe imbere y'icariho ca procureur wa Mukaza, aca arungikwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aho naho bamushizeko icaha co kwambika ibara abantu no kubeshera abapolisi. Itegeko ripfunga Jerome Niyonkuru ngo ryavuye hejuru. Uyu munsi twaronse intahe ivuga uko ingingo yo gupfunga Jerome Niyonkuru yafashwe. Amahoro cane. Nivyo Jerome Niyonkuru ari mu mpimba kuva ku wa kabiri. Yarasambishijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Mukaza, wamusambishije asanga nta caha kimwagira, haramweza aramurekura ngo niyisubirire muhira mw'ikambi nyene. Hama Jerome akiriko arashima intahe niho ngo haca haboneka urwete, ntawamenye iyo rwazananye canke uwururungitse. Urwo narwo rwari rwanditseko ko Jerome ahagarikwa burundu agapfungwa. Ngira vyari bivuye hamwe hejuru, nuko yafashwe. Mu ncamake hapfunzwe ata tegeko riboneka yarenze. Ikimenyamenya ko vyavuye hejuru kumbure mu barongoye igipolisi, nuko n'umuvugizi w'igipolisi yaciye atanga ikiganiro gisigura impamvu apfunzwe. Turashobora kwibaza ko apfunzwe n'abarongoye igipolisi badashaka ko ibiturire biri mu gipolisi bivugwa. Uko niko inzirakarengane yinjiye mu munyororo maze abarya vya biturire yiyamiriza bagira kutumva ijwi ry'umuhanuzi, bagira ko baramupfunga, baramuzivya. Abantu bapfunze Jerome Niyonkuru bariko baracafuza bikomeye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kuko kimwe mu vyo abarundi bashima uyu munsi kwa Ndayishimiye nuko yubahuka kuvuga amabi y'abategetsi barya ibiturire. Kandi gupfunga Jerome Niyonkuru bisa n'ukubwira abarundi ngo ntimusubire kwumviriza Ndayishimiye, ni akarimi gusa. Nimba umukuru w'igihugu afise abahanuzi nibamufashe gutahura iyi mikino. Abarundi bararushe kubera ibiturire, none uwubahutse kubivuga niwe apfunzwe, mu gihe abanunuza amaraso y'abarundi badakorwako. Ninde vy'ukuri hazosubira kwizigira ivyo perezida avuga? Nyakubahwa Caporal Chef Jerome Niyonkuru ntazohera mu munyororo. Imana akorera izomukurayo. Kazima atagirizwa kwiba canke kwica, azira kuvuga ukuri. Imana imurinde cane. Ati ndashimiye cane abariko barashigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru. Ubutumwa bwadushikiriye ko intererano zanyu ziriko zirashika.
mubandanye ntawakoreye Imana yomaramara, nta mwana wiwe hakwiye kurara ubusa tuhari, imvuga kuri tuyishigikire. Inomero ku bashaka gushigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru, Eco Cash ni 71548639 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Rumi Cash ni 69971556 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Bankobu inoti ni 69971556. Uyu mupolisi nyene yapfunzwe kuko yavuze bimwe n'umukuru w'igihugu. Jerome Niyonkuru, Caporal Chef mu gipolisi, hafungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yahagaritswe nyuma yo kwiyamiriza ibiturire bivugwa mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara. Caporal Chef de Police Jerome Niyonkuru hafungiwe mu gasho k'igipolisi ku cicaro caco kiri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Caporal Chef de Police Jerome Niyonkuru apfungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi ku cicaro caco mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Yashikanyweyo ku munsi wa gatandatu uheze. Uwo mupolisi yari yabonywe ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu mu kigo c'igipolisi kijejwe uruja n'uruza rwo mu mabarabara. Imana irazi ivyaha vyanyu mwabantu mukorera muri PSR. Murondere uwuhoraho bigishoboka, muhamagare aciteguye. Mwasinzikajwe n'igiturire, Imana yandungitse kubivuga. Nimuzobona ubwami bw'ijuru mukirya ivyo biturire. Uko akaba ariko yumvikana bikanaboneka. Caporal Chef Jerome Niyonkuru ariko aravugira mw'ireresi yakwiragijwe ku mbuga hwaniro z'abarundi. Yari afise Bibiliya mu kuboko kwiwe kw'ibubamfu, mu kuboko kw'iburyo naho akaba yari yiboheyeko ibendera ry'igihugu. Yariko atembera mu bandi bapolisi bamuraba, ariko ntibamubuza ivyo ariko arakora. Ivyo vyabereye mu kigo c'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura ku wa kane uheze. Ku munsi ukurikira yagiye muri meri mu mwambaro w'igipolisi hatani inkoho afise, yabonetse hariko yigisha uko nyene. Abakozi bo muri meri ihane, Imana yandungitse kubibabwira, ndijwi ry'uwusemerera mu bugaragwa. Nimwihane, hinduka, emera ivyaha vyanyu mwese bakozi bo muri meri. Uko akaba ariko uwo mupolisi yabonetse ariko aravuga cane muri imwe mu nzu y'amanama ahari hakoraniye abantu baje kurondera ivyankenerwa. Umwe mu bajejwe umutekano niwe yamwirukanye amukuraho. Ipfungwa ridakurikije amategeko. Ku munsi wa gatandatu uheze, Jerome Niyonkuru yahagaritswe anajanwa mu gasho k'Inyamiramabi kari hafi y'izo nyubakwa zibiri yavugiyemwo ubutumwa. Hari haheze iminsi ibiri. Igipolisi kimenyesha ko hakurikiranwa ku majambo yo gutyoza inzego yashikirije. Ico umunyagihugu wese ahamagarirwa. Umwe mu barongoye ishirahamwe ryigenga mu Burundi yabwiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru ati ivyo yakoze ni igikorwa c'umunyagihugu wese w'Umurundi yishimikije ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Amajambo y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yavuze amajambo nk'ayo nyene ku munsi wa gatatu uheze avuye mu Bushinwa no mu Burusiya. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'abandi bakorera muri meri ndazi ko murya ibiturire. Iyo muba mutabirya muba mwaratoreye umuti kino kibazo kuva kera. Ariko ndazi ko babaha ibiturire. Twarakoze uko bishoboka kose kugira ngo abe ari abadandaza ubwabo bahabwa ibibanza mu masoko, ariko nta na kimwe cakozwe. Ntivyumvikana ukuntu abategetsi ari bo bokwiha ibibanza mu masoko kugira ngo babipangishe ku banyagihugu bisanga bariko bariha amafaranga menshi cane, bakongera bagatanga n'amatagisi y'umurengera. Sinzosubira kwemera ivyo bintu. Uko akaba ariko umukuru w'igihugu Neva yari yavugiye imbere y'abamenyeshamakuru ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura, agaruka ku biciro vy'ibibanza mu masoko yubatswe kijambere ku mugwa mukuru w'ubutunzi vyari vyadugijwe ku bice 500 kw'ijana iminsi mike imbere yaho, bigatuma abadandaza bagira yegere imbere y'uko umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ahagarika iyo ngingo. Kubw'umukuru w'igihugu, abo bategetsi bitwara nk'abacangero kandi ni nabo nyene biha amaparasera bagasubira kuyagurisha ku banyagihugu bari bafise uburenganzira bwo kugira amatongo.